ewe mawe wambyaye imbagwa mawe turagukunda ibintu biryoshye cyane bibereye ijisho. Nikora birasi ko yihangana. Nikora natugira kapera naho ubu hungarimo mu ijoro heza yakibazo ndayimugirisha ndirimbe ya Nikora uzobukoze gende kuririmbira yego ukoze oya jeshatse wewe gende kuririmbira nawe atandirimbira iwawe turasi ko mufite ndirimba gwanje ndayishoboye so ndayidandize yego nawe acemba gwawe yego ndabaye question. Bon, tu es ce frère Jacques. Turirimba twese ku mutima akayagira Mandati wanje ho Même toute la famille, ses frères et tout ça. Pareil à son frère. Non, pas les appareils. Pas les appareils, mais les CD. Les CD, ouais. Son frère Ninde. Mon frère, il est Dick George Philippe. Yeah. C'est abantu bakera bamuzi yahora ari DJ kuri Africa Queen Zazaman, et puis aussi c'était like a radio host, like a DJ host. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho, fyunda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akoze ku binga budasanzwe. L Trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikoze ku binga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success. Ni Burundi Bwacu Festival tuvuye kwakira mutama komeye cyane gose mwakunze mu makaraoke n'umujene ariko ni DJ Nicola muramuzi mu makaraoke atandukanye kere Bujumbura Canada Kigali n'ahandi. DJ Nicola welcome in Bujumbura. Thank you. Wakiriwe neza kuri aeroport. Yego man. N'abafans uje muri Burundi Bwacu Festival. Yes. Niki uzi kuri Burundi Bwacu Festival igihe baguha invitation wayakiriye gute? Bon, sans te mentir, j'ai nabanje kwibaza igituma j'ai été invité d'abord parce que je me disais que je ne suis pas à la hauteur yo kuba mu bantu bakomeye bakera, mais ça m'a fait un grand plaisir kandi naryohewe no kuronka invitation parce que ni initiative imeze neza cyane gose, non seulement n'abantu bakoze mu muziki kera canke bagize uruhara muri basket kera canke muri football kera, so baronse umwanya wo kuza no guhura avec les jeunes talents, abajene bakiri mu byo bariko barakora twe twakoze kera, so tugaduhura. C'est pas seulement pour performing hamwe, mais aussi no kuronka umwanya wo kumenyana entre nous et tout ça. Abakiriho bakera bashobore kuronka umwanya wo kumenyana na les plus jeunes kugira dushobore kuba twokungurana, parce que ikiri fani nuko hari vyinshi les jeunes bibaza ko twe donc aba jeunes bibaza ko bigira kuri twebwe twakoze kera, mais ce qui est marrant c'est que natwe dufite ibintu vyinshi cyane go twigira ku ba jeunes, so ni donnant. On est là pour faire la fête et on va travailler ensemble. Benshi barakwibuka ku ndirimbo warembaye na Big Fizzo. Right. Iyo ndirimbo zo performinga. No, d'accord, I don't know yet. That's ko dufise programme tuko shaka gukurikirana les répétitions et tout ça. Mais je ne sais pas encore. Urashaka kugira kapela yayo ko bafanzi bawe bagukumbuye babone ko ashise BJ. Ndabikwemereye ko twari duheze ibibazo kwanza. Urahuye na Kijanya your friend? Yes. Uyumva gute guhura na Kijanya? Yeah, man, it's been a minute. Twari duheruka kubona na kera quand même, twari kubona na 2017. Ça faisait un bon moment. So lui aussi nawe twakoranye byinshi kuva kera, puis c'est un grand plaisir de se revoir à la mère patrie, tu vois. Bari maze korana ibiteramo na Kijanya. Tu veux dire kuva byara nashatse kuvuga ati mama yararikoranye Bujumbura canke Canada.
hose en Europe, en Amérique, mu bihugu vyo ngaha tout autour entre nous, kera twaranakoranye n'u Bugande, twakoranye no mu Rwanda, so yeah. abakunzi ba DJ Nicola hambave bagutegere kuri airport Right. n'abagiwe no kukubona kandi ugarutse i Bujumbura ubahamagara iki kuri ndi bwacu festival ndavuga abagenzi ndavuga famille ndavuga abakunzi b'umuziki bari bakumbuye kubona canke bumvise talent yawe Burundi bwacu festival nivyo ni igiteramo gikomeye cyane niko babwira ku buryo n'umutama w'imyaka 70 ntiyumva isoni aje kuraba ico giteramo kubera akunda Nicola. No, en fait ico nakubwira nuko kuva kera ukuntu twakora ama live shows, notre intérêt était de yo kuzana umwana wa 7 ans n'umutama wa 77 ans muri yo gap bose bakumva bari à l'aise bari confortable. La manière donc de prendre des chansons za kera abantu bibagiye imbyino za kera and then tukazihindura in a new with I would say like with the new technology with the new flavor umuntu agashiramo akantu agasosi kandi kanovera kagahindura kugira umuntu jeune yisante à l'aise muri yo show, umuntu akuze umuvyeyi wiwe yisante à l'aise, grand-père, grand-mère, tu vois, tout le monde dans la même you know. Estanish, MB Data, Big Face on the From on Awalda n'abandi bajene batandukanye bazawe kuri stage imwe namwebwe Wararundi ufise iyo ndoto yo kuzora n'abapeti canke batonya bawe. It's always a pleasure. Byaba biryoshe imisi yose guhura n'abantu bafashe the torch bakabandanya. Je peux dire. Yeah, so hariho abo uvuze la plupart nta nabo nzi ntiturigira duhura la plupart. Donc pour moi c'est un grand plaisir yo kubabona non seulement faire connaissance avec eux mais aussi travailler ensemble sur le même stage. Donc c'est déjà quelque chose, c'est déjà bien. Puis je suis sûr que hazovamo ikintu kimeze neza. Non seulement du côté y'abantu bazoza kuraba de choses, mais aussi natwebwe les artistes en question. Kumva yuko turyohewe no kuba turiko turakora ivyo dukora. Abo mwaramubana mu mahanga canke bariko baraza bamaze gushika barenga ibihumbi 3 baje muri show ya Burundi bwacu festival bere bariko narondera amatike ubabwiye iki Nicola nk'umwe mu bantu bahora baba mu mahanga. Ya bambari byato bya sport kubera zori mistano ya talmare. By'amakoti n'ibya. Umva bizoye ibintu bimeze neza. Umva bizoye ibintu bimeze neza. Twifuza ko turonka abantu au grand max kugira iyi expérience ntibe partager juste avec un petit groupe de gens. Chacun abantu bose bashobora kuronka iyo opportunité kuza bakagira expérience na twebwe. Samedi ni sœur typique. Yes. Ariko le 30 ni Ngozi ku Gasaka. Right. Le 30 igitega abafanzi b'igitega na Ngozi bakumbuye novuga DJ Nicola bakumbuye abatabo bose bari kuri affiche wabwiye iki. Right. No nibaze kuko natwe turabakumbuye. Twaje ngaha guteranamana nabo, twaje ngaha gukora ibiteramo hamwe n'abantu bose, les jeunes, abo bita ngo les vieux. On va yeah. So yeah, it's going to be good. Il faut qu'on baza tukaja hamwe, you know. Quand urumva iyi ni festival, je dirais c'est la première fois. Donc my dream is to have this thing going every year. Tu vois ce que je veux dire? Bikabandanya chaque année. Bikaba kigenda kiraba kinini kurusha. Donc uno munsi dufise Bujumbura, dufise Ngozi, dufise Gitega, niyo amashow azobera. Mais the goal niyo kugira pourquoi pas le tour du pays quoi. Bakazunguruka un peu partout. On a un grand pays, c'est joli, il fait beau, on va faire le tour. Warivya karimba ati genda ntuzugaruke urashaka kubwira baririmba ako nakubwiye muri ijoro ibintu by'ibungarema ndirimbye ni problem ivyo kuririmba toza kuririmba ntugire problem mugabo akaririmbo n'akaririmbo nkunda kwibagira kenshi kubera abo twagakoranye on n'a pas ntitwabandanyije tuba in touch that much mais je sais que uratangaye kumva ndakazi ariko unoze ko wakera naraga mutaka wakera araka kuririmbe muri Troniga primaire. This guy. All right. Okay, next question. Okay. Yeah, man. Kijanya mubwiye iki kuri Burundi bwacu festival? Non, c'est un grand plaisir. En fait, pour te dire, Kijani yambwiye ivyi concert, ivyi festival. So
siniyumviriye gatatu kubera bivuye kuri Kijanya. C'est un gars avec qui on a travaillé ensemble kuva kera, c'est un pote, c'est un frère quoi, tu vois. Donc c'est une expérience tout le et puis je suis sûr qu'on va avoir un bon moment avec tout le monde, avoir le temps de revoir abantu twakunda kubona kera baza kuturaba kera bashoboye kugaruka, you know. So it will be good. Merci, turagiye kora manager Kijanya, unomse mwita manager. Directeur des dossiers. Siyarimba gospel rimwe rimwe. Ide yaje gute ya gospel kuririmbira Imana Kijanya ko tukuzi keramisha abantu. Nibaza yuko umuntu wese zigituma ari kwisi. Igituma umuntu ari kwisi nuko ni Imana. Ibyo dukora byose fuko dushimira Imana. Nirijwi no bafise canke talent canke ibyo nkora byose. Nibaza yuko ndabishimira Imana. Sometimes I do music, yes, mugabo fuko nshimira Imana. Kubyo no bafise. Kubyo nkora. That's why rimwe na rimwe ndirimba gospel. Burundi Bwacu Festival uri mu bantu bambere bayimenye. Bayibwiwe. Ide yakuja mu yari yahe wari uzi kuzakuronka abafans canke abastar batandukanye muhuriramo muri no hari. Yego. Ya mbere kuva Burundi bwikukira izo iri mu bastar benshi. Oya. Kuko igihe natumigwa igihe nabwirwa iyi festival j'étais le seul. Il y avait personne d'autre. Sinari nzi yuko hariho nabandi. On va bambwiye moi personnellement Kijanya on veut travailler avec toi. So après ça après yo proposition amaze kumbwira yuko Kijanya on veut travailler avec toi. Mugabo après ils m'ont proposé si je peux travailler avec d'autres personnes. Nambwira ati I don't care anyone. Niyo bace bamproposa d'autres artistes barambaza ni aba abona gute ni wari wese mushaka. Jewe je suis prêt de travailler avec eux. Wari wese je turakorana aba Africa Nova twarabwiranye ama concert muri Africa muri mu Birigi muri Canada bahaga gutyo nyene la même chose. Nicolas wewe sinovuga combien de fois kuko no muntu every single day turi kumwe dukorana. So nibaza yuko ico novuga ku kibazo ciwawe nararyohewe cyane gose kubona ko ushobora kwiretrouver sur scène avec d'autres artistes kandi n'ibihangano. Burundi Bwacu Festival ni igiteramo gikomeye uyumva gute uzohoramo n'abatonya bawe Estanish, B-Face, MB Data, Mona Warda n'abandi tibagiye abantu nka Saidi Braza, ushiremo Baby John, ushiremo Africa Nova, Bahaga, Baciza Sylvestre n'abandi. Uyumva gute wewe? Ico niyumvamwo d'abord gushika no kuno munota nuvumengo ni it's like a dream for me. Kubona nzo kwiretrouver avec ibihangange badukuriye twakuze twumva et avec aussi n'abandi nama numva gusa ntazi nama mbona sur YouTube ba Mona Walda, ba B-Face, MB Data n'abandi bose ni it's like a dream for me. Ni ikintu kizonyohera cyane kubabona travailler avec biraryoshe ndabishuhiye nanje. Thierry Kijanya uragarutse i Bujumbura ku munsi nabonye abafans benshi cyane bagutegereye ni ahe nicake nabubwiye abo bafans gira bazoryoherwe kuri event ya Cercle Peak kuri wa gatandatu muri Burundi Bwacu Festival. Pour le 24 kuri Cercle Peak ça va commencer à 14h premièrement. Ico nobwira abafans abavyeyi abajene abana ama age yose ari different. Bose nibaze yuko boryoherwa cyane kandi bazoryoherwa kuko nkuko nabivuze kuri aéroport naravuze yuko après bamaze kubona yuko turi invité muri no festival nararonse ama message menshi y'abantu baba baradukurikiranye kera tugikorana na Nicola ngama karaoke ngama Burundi. Nararonse ama message y'abavyeyi abantu bakuze d'autres jeunes bakuze cyane bashobora kuza mu karaoke zacu baratubwira please s'il te plaît nimwaza turabasavye muzotugirire ututuziki muzotugirire kwakundi muzotugirire gutya. Donc la plupart y'ama message twararonse c'était presque indirimbo zose twagira kera. Mugabo ico ishaka ko boryoherwa ko nuko dufise izindi ndirimbo zishasha. Nuko mfise izindi ndirimbo zishasha reka nivugire simave ngenda kuvugira iby'abandi. Nuko mfise indirimbo zishasha shaka kubigira ngaho kuri pour le 24 kandi nkemeza yuko je viens avec la force avec l'énergie yo gukora nk'ubishaka
kugira umuntu wese aryoherwe, ari umutama, ari umujene, ari umwana, umuntu wese aronke ikimuryohera. Nicola yavuze ati ikintu nk'iki nivyo kirabereye mu ma province atatu, ni ikintu cyo kwama kiba ku mu diaspora yabaje mu Burundi, peut-être yumvise Burundi Bwacu Festival no munsi mubwiki kugira ntazoshoboye gusiba ico kirori kitazogaruka. Ico novuga kugira ntashobore gusiba nuko n'ubwa mbere kibaye kandi si ubwa nyuma. Alors ikintu kibaye ubwa mbere, umuntu wese ashiramo energy na force kandi agashiramo umutima w'urukundo mu gikora no ukiraba. So ujya aje kukiraba, abaje kukiraba kugira ntabe desu, kugira ntabe desu ifo kumuryohera. Alors twese dukoranye nabo ba artiste bose dufise umugambi umwe, dufise umugambi wo kubaryohera abo bantu, dufise umugambi wo gukora hamwe bazoryoherwa bavuge ati next year tuzosindira. Hari aba mama bariko barava chaîne yacu ya YouTube bakuzi ku ndirimbo uraberewe mawe wamvyaye, wobagirira kapela kugira n'uwari yavuze ati giteramo sinenda kizi basibuke mama wiwe aze muri show kumviriza iyo ndirimbo yawe. Nimba hari abantu ushaka gusanga yarabuze mama wiwe mugabo akibuka ko karirimbo, nimba hari canka adahari kamwibutsa mama. Kwanza felicitation kubona waragize iyo yita. Merci urakoze cyane gose. Hariyo nagize yitwa ihorere mama na uraberewe mawe. Sinzi rero kuri kuvuga iyo na Jemboze uraberewe. Okay. Bashaka kwiririmbira abafanzi ba Burundi Bwacu Festival. Akonaga ewe mawe wamvyaye imbagwa mawe turagukunda. Ibintu biryoshye cyane bibereye ijisho. Nicola birasi ko yihangana. Nicola natugira kapera naho ubu hungarimo mu Ibaze heza. Yakibazo ndayimugirisha. Ndirimbo ya Nicola uzobukoze. Jende kuririmbira. Yego ukoze. Oya jeshatse wewe. Jende kuririmbira. Nawe atandirimbira iwawe. Turasi ko mufite. Ndirimbo gwanje. Ndayishoboye so ndayidandiza. Yego nawe acembo gwawe yego. Ndabaye question. Bon, tu es ce frère Jacques. Turirimba twese ku mutima akayagira Mandati wanje ho n'amahirwe. Weka. Voilà. Et voilà. So nibaza yuko pour le 24 no kwifuriza yuko tarimo yosiba kuko ni ibintu bizoba biryoshe kandi tujemwo dufise igihababu dufise igishika. Yego. Yes. Ni igiteramo kiryoshe katubaze Nicola sinzi ko yatwemera ka kapela turamwinginze basi amasegonda 5 twebwe abafanzi biwe. Umva ega hari abantu benshi tutaragirisha interview nga Ntaje problem iyo tagitari gihari ariko aravuga no muziki wa Wizkid ari inyuma bice bigora ko je ndi umuntu mvuye muri confinement shabanze reke gatora. Umva ariko ico twibagiye kwibutsa abantu nuko iki giteramo c'est pas seulement ivyo kuririmba, hariho n'ama match azoba entre Abakera et Abakili jeunes. Donc vous comprenez bien que c'est dans les deux mondes, hein? Mais it's all about entertainment, c'est vieux. Donc il y a la musique et le sport. Il y a abantu Abakera, huye n'Abakili plus jeunes in the industry, so it's always a good experience. So I can't wait to have time to come and be part of the crew, kuza kuraba ama games, y'abakobwa, y'abahungu, tu vois, et que ce soit le football, le basket et tout ça. Donc bizoba biryoshe. J'encouragerai tout le monde. Ceux qui sont pas au courant, now you know. So get your tickets and let's have a good time. Akoze cyane, reka tubaze mugenzi wawe muri kumwe umwe mu organisateur bakomeye muri evenementiel ni Alain Didier Ngendakuriyo, baramuzi no mu Kenya wa kera wa equipe nationale ya basket.
ariko ubu ari ngaha nk'umwe mu bategetsi ba Burundi bwacu festival. Alain Didier umubasketteur arahuye n'abaririmbyi, ivyo bintu bihora gake nkuko bivuze biboneka gake kabisa. ariko muri Burundi bwacu festival mwara mixinze. Twara mixinze vyose kabisa, kandi twaratumiye abantu tubona yuko bashobora gutuma nyene ibiteramo bigenda neza kabisa. Hama rero nyene Okay. Turakubaza twumvise by'umuziki batubwiye abastare bacu Kijanya hamwe na DJ Nicola twari dukumbuye, ariko muri sport nahone Nicola ndamushimire ari update yananyibukije yuko ari inkino ko rusanga yajazanye n'amagodio cyangwa surprise. Je amagodio nibigishoboka. Amagodio nibigishoboka. Wowe basket. Ndiko ndabesha wapi. Uza kuraba tuzi. Okay, muri football basket. Ako assurance yo hari assurance y'Iburaya ngaha Nicola. Nozizana ibyo kuvunika ngaha. Urakina buke. Wakina Dinamo ryari? Nakina muri c'était en 95, 96, 97. Alors mwarakinanye na Olivier? J'avais 3 ans. Olivier, nakina na Kidodome, nakina na Augustin Kararuza, nakina na Egide, nakina na Chuma, nakina na Emery, General Mwini. Bakina dini barimo. Kennedy ni urunani. Ico gina Murunani. Muri Rumuri. Muri Rumuri. Muri okay, chu. Yakina muri Rumuri. None ko iki wakinyishaga mukagomora umujene. Nijyahe banga? Kutanywa inzoga n'itabi. Sport. Okay. Nibaze. Wigeze? Jamais. Ega mbwa ndacari muto. Imyaka ingahe? Nimba atari banga kuko nabonye akwita Nicola grand frère. Yambwiye ngo ujanye ngo rafisi ifoto guhagaze inyuma yezo ameze gutya. Oya bon. Twarakinanye basket abo abakinyi bose twarakinanye. Coach ari Mastiro. Mastiro niwe ari coach wacu ndibuka na dernière formation avant yuko yitaba Imana. Twagiye gukina match mu Rwanda na APR na Espoir. Ama coach Mastiro ari mu bitaro muri Rwakane chambre 510. Atubwira abakinyi bose banze duce kumuraba. Tugenda kumuraba niwe duhaye plan ya game. Yaduhaye mu bitaro. Agira adafise n'ijwi. Kidudu wewe uraca agoshe amakicanya wo kwera ukunda kwiruka uhagarara ari imbere uca ari undi twamwita Jambazi Aloise nabuze. Voilà. Aloise ucumuha kwera baka muri pivot bamucunza aca gusubiza ucu penetre. Uko nyene dushitse mu Rwanda turabatsinda finale dusanga dukinanye Dinamo na Muzinga. Abanyarwanda bavuga ati muza gukina iwacu yari gisembio cyane. Yari iki? Tournoi yahe? That was 1996, 97. Sinzi yari c'était tournoi ibiki. Mugabo yari tournoi twajanye ino havuye yo Muzinga na Dinamo na Le Copine. Hama mu Rwanda hari Espoir na APR n'indi abakobwa mu Rwanda sinibuka izina ryayo. Yitwa les filles. Voilà. Okay, nukuri raduryoheye cyane twakinye basket. Nagize byinshi ajyana kuza gusoma muziki gusa. Okay, Alain Didier, urumvise histoire y'umuntu yakinye muri Asebab. Wow. Yakinye kuba izine n'indorera. Ni nkuru nkatwe dukurikirana sport n'umuziki tuba interesse kuri side zose. Alain Didier wiyumva gute? Nawe warabaye mu diaspora wize Russie wize Algerie umugenzo wa Ikibanda wize hamwe hari mu mahanga urumva ko umuziki ukurikirana uwakiriye abagabo Burundi bwacu festival mitegurigeze hasigaye iminsi mike ndabona ko abanyabujumbura bishuhiye cyane gose gira bazoze kuraba izo nkino mu gatondo hajya kuri basket kuri département no kuri stade Intwari mu gihe hazaca aba après midi igiteramo cyagakura atanumwe ariko ariyumvira kugisibamwo tubwira organisation ngene yifashe gushika no munsi. Murakoze kuri ico kibazo. Icyambere na mbere nuko ngiye kubona nicaye hagati iruhande y'abo bagabo bashoboye kudomina umuziki ngaha mu Burundi. Hama nkaba numvise aussi yuko banakinye basket nyene. Narinzi ko Nicola yakwinye mugabo
yaramamaye tu, je nagura mamaye tu. Yaramamaye tu, yo kina byarangoye kidogo. Ok. Urumva organisation ukuntu imeze neza. Match da basket comme biriko birabafite ku marezo sociaux kubiko bavuga mu radio ni kuri département des sports ce samedi c'est à 10h azoba match y'abakobwa à midi haca match y'aba legend abantu bakinye kera basket kijanya ni waronka kanya urazohaca turabe yuko mugaba bakubwiye ko asiranse dakora yasoka buzo cira bidufasha zokina sobo Example yara. Jeje nyene saa munani haca match agakura imisore nyene ego izociba 14h hamikira mu 16h hama abantu bace bagenda bose kuri kibuga cha golf haya kuri Circle Peak bakunda kwita hama muri uwo mwanya nyene mu masaa 5 hazoba hatanguye match y'aba legend bo muri monde ya football ama legend ndiko ndavuga Musaba abitwa ba Saidi Ndabani ba Saidi mwaje mutananye n'ayandi mazina yose harimo ama surprise menshi muzoryoherwa niba abandi badominiye le monde du football en général no muri basket nibagiye kuvuga mu badominiye harimo witwa Alain yakinye mu Runani azoshika ejo donc avuye muri Suède yarakinye professionnel no hari Blaise ne twashaka ko ashobora kuhashika mbwa ntibyakunze ku bintu nyine byo programme hariya nyine yafise hama sinono ngaha hariho n'ibihangange ifo pa kwibaza yuko diaspora ari mu bihangange Right on. Burundi ngaho Gitega hose abantu bakomeye gose bazoba bari ngaho kugira nyene bakine match tuzoraba tuvyoroshe nyene kugira nyene ntibazohave baheba kubuza Right. abantu bariko baribaza ati mbega izo nkino zose bazoriha mu kwinjira canke mbega ibiciro byifashe gute muri sport no mu muziki. Ok, urakoze. Muri basket les prix zizomera nka kujya bisanzwe bimeze kuri entrée simple azoba ari 2000 hama kuri place VIP hajya yicara aba officiel n'abandi bantu babashitsi biteka ni 5000 hama kuri question football azoba ari entrée azoba ari 2000 azoba yajya kuri Stade Intwari hama kucerekeye le concert, le méga concert, izobera haya kuri golf. Entrée azobari 10 000 entrée simple. Hama nindi kibanza nyine VIP azori 30 000 amafisha ikaraba. Mugabo kuri ico giciro nagomba ndabamenyeshe yuko hari ama sponsor agomba kwimenyekanisha kugira cha tugabanya ivyo biciro kugira abantu bose bashobore kwinjira. Birumvikana yuko muduhamagariye kuza kuraba mbega inkino zizotangura sangapi kiri ngaho nyene ndavuga ku muntu yaba ariko araraba video ubu nyene atayikurukanye igihe arangira uriko urabisigura twibutsa amasaha ati kuri basket umuntu yoza sangapa ya masaha ku muziki ntimutangwe n'aya masaha. Ok, reka mbere kuri football pour ce samedi 24 moza saa 4 murabe mayeshofuma bariko baritegura kuko bazotangura gukina saa 5 hajya kuri Stade Intwari hama pour le basket moza naho nyene nka saa 3:30 kuko match ya mbere izoba saa 4 izoba ari abakobwa hama haca yaba legend ya midi yaba legend masculine hama haca kina n'imyabaga à 14h bazohera vyose vers les 16h kuri côté basket baca biyashemina directement vers le golf. Ko tukiri ngaho nyene tukuronse abanyagitega n'abanyangozi nabo barakeneye kumenya amastade mbega muramaze kuyamenya amastade muzoshobora gukorerako kugira abashobora kwitegura canke ico giteramo canke barindire muzobimenyesha mu ndwiza. Murakoze kuri ico c'amastade nomenyesha yuko tuzokorera kuri stade ku Gasaka aho azobera ijya mega concert kandi Ingozi azoba ari le 30 juillet hazoba na match ya football tuziko turaprograma kuzobera hajya mu Vyegwa ku stade mu Vyegwa
hama pour le basket pour le Gitega naho azori le 31 juillet azori basket azori kuri terrain ya Musinzira 2 hama concert kibera ku Ngoma stade ku Ngoma. Ego niki worangiza ubwira abakunzi ba Burundi Bwacu Festival bakumviriza bari Gitega Bujumbura na Ngozi mu kurangiza? Cyo norangiza mvuga nuko Burundi Bwacu Festival ni première édition. Haje Bahaga Africa Nova, haje Kijanya, haje Nicola, haje ba DJ Saido, ba DJ Chento, nuko tuguma tuvuga. Yeah, right. Yeah, the DJ community, man. The DJ community, man. Yeah, you have to talk about them too, man. Yeah, about DJ Akera, man. Right? Na DJ Israel, DJ Israel, DJ Avason, en passant, DJ D na wani we go for ko yatubwiye ko DJ who? DJ D. Who's DJ D? Baba Ali. Non, Nicolas a été formé avec son frère. Ah, ok. DJ who? Non. Nat? Baba Ali. DJ Daddy? Non. DJ Daddy, il a commencé derrière moi. Moi, je l'ai vu commencer. Ouais, bah, Daddy So. Pourquoi So, right? Yeah. Non, lui a commencé derrière moi. Je me rappelle bien, oh, c'est un grand ami. En fait, même Nicolas, toute la famille, ses frères et tout ça. Nicolas il y a tango, il va m'appareil à son frère. Non, pas les appareils. Pas les appareils, mais les CD. Les CD, ouais. Son frère Ninde. Mon frère, il quoi Dick George Philippe. Yeah. C'est abantu bakera bamuzi aho ari DJ kuri era Africa Queen Zazaman, et puis aussi c'était like a radio host, like a DJ host. Kuri CCIB. Il y a le grand méchant loup de la capitale. Zaman way back then, hein, CCIB. Puis voilà quoi. Donc il vient me dire qu'il avait coulé mon ndabibona dans Mohira et tout. Mutama afise ibintu by'ama vinyls yo kamuciyemo kidogo yarashiramo nyene akaruka ga twist nyene. Mais en général ni curiosité yo muziki nagenda pickinga not only from my brother Dick George Philip but also from the main one and only Shenge Overmix. You know what I mean? So c'est lui qui nous a donné plus de curiosité. Kubona ibintu by'umuziki ngene bikoreshwa parce que à cette époque-là nibo bari bakuze bafise uburyo bafise amafaranga yo kuba bafise ivyuma biharawe at that moment. So avec la curiosité, ufise les chances yo kuba uri dans les alentours, tu allais là-bas ou gratta kidogo, kichana d'abord parce que à cette époque-là, il n'y avait pas de novuga gutama classe, cyama cours yo kuvuza umuziki. So tu devais t'asseoir ahantu nyene ukagira ikona ukaraba tu ukabara nk'amasaha 3 à 5 uriko uraraba ngene abandi ariko barakora, puis le lendemain tu reviens, tu regardes. Quand tu fais 2-3 mois, urazi yo bouton ikivuga, urazi yename, urazi ico cyuma ngene gikora. So tu commences à gratter un peu, so petit à petit. C'est une longue histoire, sinon itangura nganga ndayiheze, mais c'était juste le début. Okay, akajambo kanyuma kwa bakunzi ba Burundi Bwacu Festival. Yes, oya turabakunda cyane, twese turaryohewe cyane ko kubona twashitse ngaha Bujumbura. Il fait beau et c'est team tu contrôles encore notre ngaha and yeah, on va to be ready. Sinzi comment on est ready. Est-ce que on est ready? Est-ce que on est ready? Okay, so. Okay, tuyarangirize kuri Thierry Kijanya wakoze cyane kwitaba ubutumire bwa Burundi Bwacu Festival. Nawe akajambo ku bafanzi mu kurangiza. Ndashimiye kwanza abakunzi bose kubona mwashoboye kuduha kwanza iki kiganiro mwebwe d'abord. Right on. Huh? Yeah man, big up to yourself. Big up to yourself. Ndabashimiye kwanza first of all. Nkashimira les médias. Ico nosaba public, les fans. Inshuti. Je suis d'habiter à fans, d'habiter comme la famille. C'est la famille, hein? C'est la famille. Parce que sans vous, nous twari gushikana otukizuba. Mugabo ico ndabashakira ko nuko mwoza rero le 24 et le 30 et le 31 kugira tubashimire namwe kuona mwara tuguye inyuma.
nico nababwira le 24 uyu munsi mwese nimuze tubashimire ni nka geste tugira tubagirire yo kubashimira pour le 24 donc nimuze rero mwese et voilà turabishimiye cyane rwose tiri kujanya aha ni harangira ikiganiro ca Burundi bwacu festival aho rero mwumvise ko kuwa gatandatu le 24 cercle hippique ni igiteramo kuva 14h mu gihe match isaha 4 hazatangwa match za basket kuri departement hamwe na football kuri stade. Ciao, bye bye. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyunda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akoze ku binga budasanzwe. L Trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikoze ku binga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success.